mu Kirundi bavuga ngo imbuto itewe n'ibimera nk'izi intama itendera nka se, no mu burimyi birabaho. Ukoresheje imbuto mbi utanguye nabi. Rero ndazi ko imbuto nziza mwayirondeye, izi mbuto z'ibivyagwa, hanyuma murashiramo amase. Aya mase no kugira ngo agaburire ibiterwa. Hanyuma mugabo amase nayo nafise amategeko, ingingo abantu bakoresha kugira ngo akore. Hari ubwa mbere gutora amase akwiriye igiterwa, ifumbire ikwiriye igiterwa. Kuko murazi hari ifumbire nyinshi, hariho ntuze fomi totahaza, fomi imbura, fomi bagara, harimo DAP, harimo kasera, harimo ire n'izindi zishobora kuza. Igiterwa cyose kirafise ifumbire. Abashakashatsi bavuze ati iyi fumbire niyibereye iki giterwa. Ku bigori rero, ku bigori batwigisha, batubariye kandi nizo ubushakashatsi bwabonye ko imbura na totahaza bishobora gukora igatanga umwimbu mwiza. Imbere yaho batubarira DAP, ire na kasera. Urumva? Izo maze wumvije impanuro baguhaye ababijije bati ibigori muzokoresha ifumbire, ibiramu muzokoresha ifumbire, ukabikurikiza intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri, mbega ingero ushiramo zingana gute? Nimwe murabona umuntu ashaka kurya bikenya agahaga, cyane dukenya ntahage. No giterwa wirunzemo byinshi, uzosanga casagaraye ari bibabi, hanyuma ageze kugira ntize gushurika guha umwimbu ugasanga nta kibonetse. Cyangwa ukakinanuza kugira bikeya kugira n'umuntu ari dukenya ananuka, sivyo? Cyangwa ukabimuha ku masaha amwe ugafata ugacumugabura mu gatondo gusa atari gukonyene agadusira mu gatondo, sivyo? Cyangwa bironka saa sita gusa, cyangwa ku mugoroba gusa, mugabo vyiza kumugabura neza arya dukenya mu gatondo, saa sita ku mugoroba kubifise, sivyo? Canke mugabo ntubitange ntubimuhe carimwe. Cyo kimwe rero no kubiterwa. No kubiterwa ubona ko giteye kiramera, kiba gifise tubaye dukenya. Uko umwanya ugenda kitera gikura, gishamika, kigira amababi menshi, kigira imizi myinshi. Uko genda gikura niko genda gisaba byinshi. Kwa n'umuntu atera kura agenda ajya byinshi, kakasane umwana agenda kaguka, sivyo? Niyo giterwa nico kimwe rero. Aha rero ku bigori hariho ifumbire batanguza iguterana. Aha ku bigori rero batanguza fomi imbura. Ku rugero rungana gute? Bava kuri hegitare ko ari biro 270 kuri hegitare. Ni ukuvuga n'udufuko 11 k'ibiro 25. Aha rero duhantera twapimye ni nusu. Ni ukuvuga tuza gukoresha ibiro igice cy'ibiro 170 ni ibiro 135. Ni ukuvuga udufuko 5 n'ibiro 10 ku nusu. Ijya totahaza ni kubagaza. Muzohengera haciye hageze hajya mu bagayi bwa mbere, sivyo? Muce mushira ku agafuko kuri hegitare hakenewe ibiro 100, mugabo ubu dufise inusu. Ni ukuvuga tukena ibiro 50. Izo 50 rero ko ari inusu, agafuko kamwe dogashamo mu ibagara rya mbere, akandi gafuko muri ko murafurira, muko murafurira.